Kaze kandi kuri iyi podcast amajambo yo kutwubaka, amajambo yo kudushikana kure aho Imana itwifuriza, yo kudushikana kuri ca kibanza Imana itwifuriza. Kaze kandi kuri iyi podcast. Nipende sana, yani kakunta kuna nitaka Yesu na mimi nitafuta nikae karibu yako na Haraheze imyaka 2000 haravuzwe ijambo ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ayo n'amajambo Jean Baptiste yatanguye kuvuga, ariwe yamwubatije Yesu, ariko arabwira abantu bategura inzira yuje kubakiza, yuje kubabera inzira ibashikana kwa Data. Ariko kandi inyuma yo kubatiza Yesu niho Yesu yaratangiye gushira mu ngiro ibikorwa byiwe, igikorwa camuzana ngaha ku isi kugira ngo akize, abere igitambo abantu, kugira ngo umwizera wese aronke ayo nuze ubuzima budashira inyuma y'ubu buzima. Nkuko dusanzwe tubizi, imisi yose ntihabura abantu bapfa ku mwanya, ku isaha, ku munota, ntihabura abantu bapfa osi, kandi ntihabura abantu bavuka. Ariko kandi ku bw'abo bantu bapfa ku munsi, ku mwanya, nimba umuntu uzi ko ugiye kumubwira ijambo rya nyuma, nimba uzi ko hari abantu bagiye baza gupfa uwo munsi, c'est sûr yuko ubabwira ijambo rijanye n'uwo mwanya n'ico gihe barimo, kubera ico gihe haba ari igihe ca nyuma uba uzi ko baba bafise ngaha ku isi. Niyo mpamvu Yesu atatakaje umwanya wo kuvuga ayandi majambo, ahubwo yatanguriye kuri iryo jambo nyene, kubera abantu benshi benshi batigeze bavyuka uwo munsi. Ariko kandi nimba barumvise iryo jambo, hakaba ari abantu baryumviye bararigamburukira, c'est sûr yuko abo bantu bari ahantu heza ku isi. Ku mwanya turatakaza abantu, meme n'uwo mwaka uheze ntihabuze abantu bapfuye, ntihabuze abantu basezeye isi, kandi bari bafise amaproje menshi. Ariko kandi umunsi w'ejo aba ari ibanga, kuko ubuzi n'Imana. Nta muntu n'umwe ari sûr et certain yuko ukwezi kuza, yuko umwaka wa 2025 azoheza ari muzima. Nta n'umwe ashobora kugahantisa, nta n'umwe abizi, kuko n'abantu twabuze muri uyu mwaka weheze nabo nyene ntibari bazi yuko uwo mwaka ari umwaka wabo wa nyuma. Niyo mpamvu nagomba kandi ndabinginge ndabasubiriremo mu iryo jambo ryo kwihana, kubera ko ubwami bw'Imana buri hafi. Ikibabaje si ukuva muri iyi si, cyangwa igihambaye si ukuguma muri iyi si, ariko igihambaye ni ukumenya yuko ijuru urifise, c'est sûr yuko Yesu niyagaruka gutora ishengero ko nawe uzoburimo. Ariko kandi nimba uri kurankurikirana utari konfesa yuko Yesu ari umwami, ari umukiza w'ubuzima bw'iwawe, ni ikintu cyo gukora, ni ikintu cyo ugomba by'ukuri gufata umwanya ukabyiyumvirako, ukabyizera, kuko niwe nzira y'ukuri izogushikana kuri iyo royaume nziza. Nta wundi muntu ashobora kugahantisa yuko inyuma y'ubu buzima ushobora kubaho atari Yesu wenyene. Iyo tubuze abantu, turabipfuriza uburuhuko bwiza, turabipfuriza rest in peace, turababwira ati rest in peace, repose en paix. Ariko twebwe iyo peace, iyo paix, twe ntituri capable kuyitanga, kuko ibyo dukora turabaherekeza tukabashikana hariya, nk'uko hari abandi bazoduherekeza mu gihe Yesu atagaruka vuba. Ariko kandi ikirenze ngaho nta n'ikindi kintu umuntu ashobora kugukorera. Ariko Imana yonyine niyo ishobora kuguhereza uburuhukiro, niyo ishobora kuguhereza iyo pe, ayo mahoro abantu twariko turipfuriza mu mastatut n'ahandi, kuko niyo yonyine ifise ubushobozi bwo kubandanya yajisa meme inyuma y'urupfu rwawe. By'ukuri ni byiza yuko kwama witeguye, ni byiza yuko kumenya yuko Yesu akiri umwami mu buzima bw'iwawe, kuko sino nukuri bivyo bibabaje cyane nimba waramaze kuronka izo opportunité zo kwakira Yesu amana umwakire. Rero ni byiza tubandanye dukora, tubandanye tuziganya ku ruhande, tubandanye dutegura kazoza k'iwacu, tugaharanira
twiruka dukora kuko nuko isi bimeze kugira ngo dusiyobive tubandanye tufise ubwo bwenge, ariko kandi dutegure cyane cyane n'imitima y'iwacu kuko ibintu byo ku isi biguma ari iby'isi, kandi igihambaye kandi kinakomeye nuko abantu bose bakiriye umwami Yesu barafise garanti yo kuzobaho ubuzima budashira inyuma y'ubu buzima. Pandake ndiko ndavuga ibyo gukoresha umwanya neza osi ari ikintu Yesu yamashoninze yavuze mu byerekeye ibi bihe nyene turiko turabamo. Muri kiriya gihe yasubiye kandi yavertisa ku bantu bazogenda babyuka baje ku izina rya Yesu. Hariho abantu benshi bazoza ku izina rya Yesu biyitirira Kristo, kandi hari abantu bahanditswe muri Bibiliya muri Matayo yuko bazozimiza abantu benshi cyane. Rero ni byiza kuba kuguruka amaso, so uvuga wese izina Yesu ko ari umuntu wo kugenda wirukira inyuma, canke ari umuntu ukwiye guhereza amatwi, ugatiza amatwi iwawe yose, ukamuhereza umutima w'iwawe wose. Ariko Imana itubwira ati tuexamine ibintu byose. Imana iraduhimiriza kuexamina. Rero nta kintu na kimwe Imana itigeze igira kugira ngo tubandanye turi away, tubandanye duciye ubwenge, tumenye ingene bino bihe tuzobibamo, kuko byose byanditse muri Bible. Ariko kandi none nimba uri umuntu udasoma ijambo ry'Imana, mbega ibyo bintu byose uzobimenya gute nimba udashobora kwiga gufata umwanya ugasoma ijambo ry'Imana? Kuko na Yesu, ndibuka igihe Yesu yariko arageragezwa na Satani, igihe Satani yamubwira ati gira gutya kubera handitse ngo, Yesu tubona yagize gute? Yesu mu kumwishura Yesu ntiyigeze akoresha ibindi bitangaza cyangwa no uri kurambesha cyangwa iki, ariko ikintu Yesu yamubwiye nawe ati handitse ngo. Bazokoresha Bible. Niyo mpamvu uzobona abantu bariko baridoga bavuga ngo bajya abakozi b'Imana bakabashira muri rusangi, ariko kandi ibyo bintu ntako Yesu atagize. Ibyo bintu nimba uri umuntu usoma Bible ushobora agomba kubimenya. Bega ibyo bintu udasomye Bible uzobimenya gute? Mu gihe hazoza umufo profete canke uwundi muntu wese aje avuga Yesu ariko aje kuyobya abantu benshi, azoza kubwira ati haranditse ngo. None ni yakubwira ati haranditse ngo, wowe utazi ibyanditse uzoreka gute kugwa muri uwo mutego? Iri jambo ndababwire, nonsema ko usoma hamwe imwe yawe ikagenda ikura, ikagenda iba mature gusumba, ariko kandi bigutuma yuko ata muntu aza kukuzimiza akoresheje ijambo ry'Imana, nk'uko tubona Satani yakoresheje ijambo ry'Imana ashaka kumuyobya Yesu, ashaka kumutrika, ashaka kumucenga Yesu kugira ngo amuzimize, kugira ngo amubuze misiyo yiwe, amuneshe nk'uko yanesheje umuntu wa mbere yaje ngaha ku isi. Azoza kubwira ati dukore iki kubera handitse ngo. Ariko nimba uzaye amajambo y'Imana, nimba usoma Bible, uzomubwira ati handitse ngo kubera havuzwe gutya. Ijambo ry'Imana rirapresiza yuko meme n'abatoranijwe, yaba bishoboka, bozimizwa. Mutoze mugende mu examine, murabe nimba ibyo bintu ari by'ukuri. Umuntu wese nazoza ababwira ati ari umuntu ashobora kuba ariyo nko mu gihugu c'iwacu, urabona ko turi abantu cyane dukunda culture, turi abantu b'imico kama myinshi. Nk'ubu jewe niyambariye gutya, ari abantu benshi bashobora kuca bavuga uriya na Kristo, navyo ariko aravuga bya Kristo. Ariko umuntu yambaye tisi n'uwambaye chemise, ni bangaye bambaye chemise na tisi bakora amafuti? Ni bangaye bambaye tisi na chemise ariko barazimiza abantu? Ni benshi cyane. Rero ikintu nashaka gutanga message ku bantu bagifise mentalite yuko ari umuntu gusa yambaye tisi na chemise akaba afise Bible mu kwaha gutya. Nurasobanukirwa umukozi w'Imana uwo ari we. Kuko nimba ucibaza yuko
umukozi w'Imana ari gukubita agatisi na ceinture ukagira gutyo ugasobeka neza ukagira gutyo agashemize wakagoroye hanyuma na Bible yayifashe gutya cyangwa yayifashe mu minwe hanyuma bikaca bituma ariko uyibaza ko ari umukozi w'Imana ariko ameze nukuri uri muri danger kuko kandi biragusabye kandi usome ijambo ry'Imana. Kiriya gihe hari abantu bitwa abafarisayo aribo Yesu yita aba hypocrite, aribo Yesu yita yuko ari amabingira yambaye uruhu rw'intama. Ni ukuvuga ko kiriya gihe nibo bari bafise amadini, nibo bavuga ijambo ry'Imana, nibo bafise amasengero. Simvuze yuko abantu bose abantu bo muri iki gihe bafise amasengero mu nyumve neza, simvuze yuko abantu bafise amasengero ari abantu babi canke ari biki, no, hariho abakozi b'Imana by'ukuri kandi hari abakozi b'Imana jewe nyene nshobora gushingira intahe, nshobora kuvuga bafashije cyane mu gukura mu mwuka w'iwanje. Hari abakozi benshi cyane bamfashije, ariko hariho abafarisayo bari bafise amadini bambara amakanzu. Ni ukuvuga ko bari kiriya gihe cy'abafarisayo iyo bari muri kino gihe bari kuba bambara amacostume, bari kuba bambara amashemise n'amatisi, izi muzu nyene zigishinga nahe murabyumva z'ikigabo zo kwiyubaha nyene nizo muzu bambara kiriya gihe. Ariko kandi Yesu yabita ko ari abantu babi cyane ariko biyambitse uruhu rw'intama, biyambitse style z'abagororotsi, style z'intungane, style z'intore. Biyita yuko bavuga ijambo ry'Imana, biyita yuko bazi ijambo ry'Imana, biyita yuko aribo bazi ibyanditswe, ariko kandi igihe haje uwanditswe muri ibyo byanditswe bahora basoma baramugwanije, nibo bace bamugwanya, nibo bariko baramwirukana mu masengero, nibo bamugirira jalousie, nibo batashaka kumubona, nibo batashaka kumwumva gushikaho bagera kuri level yo kumwica. Kandi aribo bantu bahagariye ijambo, bari bahagariye ijambo ry'Imana, bari bahagariye amasengero kiriya gihe. Ariko Yesu nyine ubwiwe yabise ati mwe muri aba hypocrite kandi mwebwe impera y'iwanyu izoba double. Kandi mumenye ngo abantu bose baza bakipresenta, iyo ufashe engagement ugafata engagement ukaza kuvuga ijambo ry'Imana, umenye ngo punition yiwawe nimba ari ibintu ukora by'amanyanga ku ruhande, umenye ngo punition yiwawe nizo bingana n'ujya muntu w'umukristo yahora yinjira. Niyo mpamvu Imana mu ijambo ryayo ivuga ati abo mwege mu representa abantu, mwege muhagarara imbere y'abandi bantu mubanuza mubigisha, muhereza abantu ibintu bikorera, mubahereza amalwa n'ibiki bikorere, mwenyine mudashobora no kwikorera ayo malwa, mudashaka gukurikiza ibyo muriko murigisha abantu. Malheur à vous, kuko ijambo ry'Imana niko ribivuga kandi by'ukuri izobahana impera y'iwanyu, fe y'iwanyu, nimba nimutihana, c'est sûr yuko igihano kizoba gikomeye kirindiriye umuntu wese ameze nk'uko. Rero nitube maso, dusome ijambo ry'Imana cyane, kandi Imana idufashe gutahura ijambo ryayo, kuko muri iyo nzira niho honyine tuzobasha kumenya abo duhangana nabo, tukabasha kumenya gutandukanya uwa Kristo n'utari wa Kristo, uje avugija Imana nyakuri canke uje afise amayeri, kuko nta kundi uzomutandukanya, na n'ukundi uzomumenya atari gusaba Imana kugira ngo iguhereze gutahura amajambo yayo ashobora kukurinda akanagukiza kugwa muri iyo mitego y'abanyakibi, Imana yita amasandugu yuguruye, amacercueil ari ouvert. Rero Imana igufashe cyane, Imana idufashe cyane kugira ngo tubandanye tufise ubwenge bwo gutandukanya ibintu. Sindakubwiye ngo wihutire kujajinga, ariko fata umwanya usome ijambo ry'Imana, fata umwanya usenge Imana igubashe kugutahuza aya majambo, kugira ngo ubashe gutandukanya icyatsi n'ururo
mu byerekeye ibintu by'imwemwe, mu byerekeye amajambo y'Imana, iyo niyo nzira yonyine uzobasha kutagwa mu mutego y'abantu biyitirira Kristo ariko kandi baje kukuyobya, baje kugira ngo bagusambanye, baje kugira ngo bakwiba amahera, baje kugira ngo bakuzimize, ubure iherezo ryiza, ubure ijuru, ariko ugwe mu mutego wa Satani kugira ngo uzoheze ahantu habi. Nitwemere yuko abo bajanja, abo banyakibi, abo baja ba Satani baza bakakuyobya bakoresheje ijambo ry'Imana, ariko ube maso nawe nyine wisomera ijambo ry'Imana, kuko nutarisoma bo bararisoma kandi bazoza barisomye kuko bagira ayo mayeri yo kukuyobya. Ibaze wowe uri kurasoma ijambo ry'Imana, ariko uwo munyamayeri, uwo muaja wa Satani arafata umwanya akarisoma, akamenya amajambo azokoresha kugira ngo akuyobye. Mbega wewe ni utarisoma uzomenya gute ko widefanda? Uzomenya gute ko iyo nzira akora kwereka atariyo? Rero ndakwingize yuko uzurafata umwanya usoma ijambo ry'Imana, niyo yonyene nzira izokurinda kugwa muri icyo kibi, kugwa mu maboko y'abanyakibi bazoza bakuyobya avec hypocrisie, baza kugira ngo baguprofite, yaba umubiri w'iwawe, yaba amahera y'iwawe, kugira ngo babashe guprofita iby'iwawe. Mumenye ngo Imana iri hose. Imana ntiri ku musozi, Imana ntiri mu cyumba gusa, Imana iri hose ahantu uri. Hari abakozi b'Imana bakiriye agakiza bari muri toilette, nk'uko ushobora kurankurikirana, peut-être uri mu cyumba, peut-être uri muri toilette, peut-être uri muri salon, peut-être uri ku kazi, ariko kandi aho hantu uri Imana nayo nyine irahari. Fata umwanya, nimba ufise telefone ishobora kugurura YouTube, uzurafata umwanya osi urabe n'inyigisho zishobora kukugaburira impwemu wawe, ariko kandi cyane cyane urasoma ijambo ry'Imana, kuko kuri YouTube naho nyine nta security ihari, ku ma réseaux sociaux nta security ihari. Security iri mu ijambo ry'Imana. Rero Imana idufashe tubashe guhagarara gushika aho umunsi wa nyuma, gushika aho Yesu azoza gutorera ishengero ryiwe. Imana rero ibahezagire gushika ku yindi podcast ikurikira. Thank you guys, ndabakunda, ariko kandi ndasenga ngo Imana ibagirire neza, Imana ibahereze ubwenge bwo kwirinda abaza baje kubayobya, yo kwirinda amayeri ya Satani akoresha aba faux prophètes, akoresha abitwa ngo ni abakozi b'Imana baje basomye Bible kugira pana ngo bazokizwe, ariko basoma Bible kugira baprofite y'ibyiza y'ibintu by'abantu n'imibiri y'abantu, hama kugira kandi babazimize, bate kwimihara Imana, bate kumwikoma Imana, bagiriza Imana ikababazwa n'ibyo bintu. Kandi Imana ari Imana ibipfuriza ibyiza, ibipfuriza kumenya amajambo yayo kugira ngo mubashe gukira, kugira ngo mubashe kuba sauve. Nibaza basange namwe mufise ijambo, nibaza kubabwira ijambo basange namwe mufise ijambo, basange nawe ufise ijambo, basange nawe wuzuye ijambo, kugira ngo nibakubwira haranditse ngo, ariko nawe ucumubwira ati haranditse ngo. Imana ibane nawe kugira ngo ikwibutse, igume ikwibutse ibyo wasomye, impwemu yawe aba ariyo mpwemu izobasha gudiscerna. Imana iguhereze discernement, iguhereze sagesse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Guys,